turi mu gitondo cyo kuri uno munsi wa Mungu igenekerezo ni rya 22 ukwezi kwa kabiri no mwaka wa 2026 aho Kavumu haraye hongera hazindukira imigwano idasanzwe cyane gose turaza kurabira hamwe ivyaraye n'ivyiriwe mu Minembwe. Imigwano imeze gute ko bariko baratabiza ku ruhande rwa AFC M23 amakomunike y'agasakisaki amakomunike y'urutavanako ni menshi cyane. Amarira imbwebwe za Sarambwe musanze muyazi iyo bariko barafata uduce twinshi tange tugenda dutandukanye. Ce sont des lions de Sarambwe, ni intare za Sarambwe, nabantu batigeze baba venki, nabantu batigera batsindwa, ariko iyo Wazalendo FRDC n'abafatanya bikorwa babo babacucumye bakabakoramwo ivyo babakoramwo bakabakoramwo ingya z'ibikona baca batatabiza ngo amadrone akararasa bene gihugu ngo bariko barasibira abasivile n'ibindi byinshi. Iyi strategy isanzwe ihari aha. Turarabira hamwe kandi ko Ariana Veras wamenyesha makuru ari atashe muri Maison Blanche hariya mu biro bikuru vya Donald Trump muri White House, aho yamaze kuvuga ko hasigaye confirmation canke ukwemezwa canke amasukuvere y'abantu bamwe ariko ibirego vyovyo canke ngo dossier il complet documentaire eka n'amapreve aremereye aba imbwebwe za Sarambwe RDF inkotanyi Red Tabara twigwaneho bagiye baranyegeza bongera bahakana aravyifitiye biri mu maboko yiwe. Ibi navyo ngo akaba yaraye abishikirije inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iruhande yaha turaza kurabira hamwe akanya kadukundiye vyifashe gute ko ugwa Paul Kagame gwarangiye. Tshisekedi ariko arakoresha amafaranga menshi cyane ngo mu gisirikare hamwe no muri Wazalendo, byose hamwe vyegeranirijwe muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi wa Mungu. Ido ni nyuma ya kano karuhuko. Ndabaramukije bakunzi ba Free Podcast TV umwe wese aho aherereye, ndizera ko muguwe neza mumeze neza mu miryango yanyu. Icivugo ni cakindi nyene, ni amagara amafaranga ituze umutekano n'iterambere mu miryango yacu. Ndabakengurukire mwe mudahengeshanya gukurikirana Free Podcast TV muri mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi hakujya Kanyaru eka mu karere ka EAC Afrika nzima, Asia, Oceani, Amerika eka ni Burayi. Ikaze rero muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno wa Mungu nigenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Nizere ko mwaramutse amahoro abasanzwe bemera Imana. Umunsi wa Mungu mwiza kandi na musi w'amafungo mwiza ku bakirisu eka n'abaisilamu bose. Ibihe abakirisu n'abaisilamu twese turimwo ni bihe bisa, ni bihe byo kwiyegereza Imana, ni bihe vy'amafungo, ni bihe bidasanzwe. Amakuru yacu reka tuyahere rero ahitwa Kavumu amasasu yararaye araraswa, ariko no ku gatondo kuno munsi hambikanye ibitero bidasanzwe cyane ngo ahari abawazalendo bari bagiye gutora umuwazalendo mugenzi wabo aho yarasanzwe ari karavurirwa. Imigwano rero ngo Kavumu yagiye gutangura neza na neza igihe abawazalendo ngo bari bagiye gutora umwe muri bo yarasanzwe ari karavurirwa kuri imwe mu masantre do centre ari Ikavumu ari ya Ikatana. Uyo muwazalendo bamaze kumuevakiwa bamukura mu aho hantu asanzwe karavurirwa dans un structure de santé Ikavumu, niko amakuru n'amasource dukura hariya bishikiriza. Niho humvikanye amasasu menshi cyane kumure imbwebwe za Sarambwe RDF inkotanyi abasogosi barabarabutswe canke barababonye baterana uruvayagi rw'amasasu ngo birangira habayeho pause batazi civuyeko nimba barevakiwe barabasiga canke uruhande rumwe rwarabonye ntaco turiko turakora ntawe turiko turagema no kurasa gusa tworora amasasu ngo harabayeho silence total. Inyuma yaho igihe cy'isaha 12:30 z'umugoroba ngo niho hace hadukarira amasasu nyakuri ahumvikanye ibigwanisho rutura n'ibigwanisho biremereye canke bihwahutse nko bavuga ati arme légère et arme lourde. Aha naho abene gihugu twagerageje kuyaga
hariya ikavumu Katana eka muri rusangi bavuga ati abo tubona ahitwa centre commercial ni abawazalendo n'aba FRDC, ariko kuba kavumu neza na neza iri mu maboko ya FRDC na wazalendo ayo makuru n'ivyemezo canke amapreve ntayo turaronka ngo tuyabagaragarize. Nico gituma twirinze kuza tubabwira nkuko abandi bo bariko baravuga ngo FRDC na wazalendo baramaze gufata kavumu yose, oya namba, kuko hari ibice byinshi nivyo kagaragaza ko bari ngo kuri monima hariya ikavumu, ariko aeroporo n'ubundi buce bwinshi bugenda butandukanye nta bawazalendo n'aba FRDC turabonayo. Ariko ico tuzi coco nuko hari possibility yuko FRDC na wazalendo mwokwikangura mwumva ko kavumu bayifise narijya izi mbwebwe za Sarambwe nta effectif, nta basoda bagisigaranye, eka nta bikoresho nkuko bari basanzwe babifise mu ntango. Muratwa barafise ama infrarouge, barafise ama casque par balle, ama gilet par balle, barafise ama corned-beef, bari bafise ifungurwa, bari equipe kuko barabafurnisa ku rwego rudasanzwe. Aha tutarenze kudondagura ibihugu biri nyuma yabo canke byari bisanzwe bibafasha ku mugaragaro, aho n'ibikoresho byabo twagenda turabona iyo bigenda birava, eka n'imfungurwa zabo uko abawazalendo n'aba FRDC bagenda barabadenisha babakura mu makambi yabo babacucuma. Twagenda turabona ibikoresho umufurniseri wabo ninde bagenda barabikura he, babigurira he. Ariko ubu musanzwe mubona ko atamanyama gihari, inkuru zabo zose ni iz'ububeshi. Uhereye ku nkuru yabereye .0 berekana video ya Maripo igihe yarakiri muzima, video bayerekanye hirya yejo Maripo amaze ikiringo hafi c'ukwezi yararasiwe kuri .0, ariko bakagaragaza video ya Maripo bavuga ngo niho turi ngo .0 n'ibindi vyinshi. Ubu bari muri strategy, ni barayamanye ariko barayamana bongera bagwana. Ubu bari muri jeu defensive na jeu yo kurira no gutakambira ibihugu mpuzamakungu, surtout za Union Africaine, Union Européenne, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, eka n'abasanzwe bari bakora kurikirana ivyo kubahuza muri Union Africaine. Ubu bikaba vyimukiye mu maboko ya Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Ubu namarira gusa Lawrence Kanyuka, muriko murabona amakomunike y'agasakisaki, muriko murabona Bertrand Bisimwa, muriko murumva n'imvugo bariko barakoresha cane tubanze duce kuri urugendo rwaranzwe na komiseri wa Union Européenne uriya mudamu igihe yabonana n'aba baserukira AFC M23 RDF inkotanyi basogosa, harimo Bisimwa na Corneille Nanga. Mwarumvise amajambo Corneille yashikirije, murabona ko kakanyarigabo kwa kwihagararako ko bashoboye gufata ubutegetsi bwa Kinshasa, bashoboye gukuraho Tshisekedi mu mwanya muto kandi babifitiye ngo ubushobozi. Byarahagaze ayo majambo ntakivugwa kuko nta cizere bagifise mu maso mpuzamahanga. Baramaze kuba otapi, baramaze kubagaragaza na cane Ariane Veras murazi ko bari baheruka kumwifatira mu gahanga, baramusonga ko. Ariko hamwe n'ivyo uko inkende yama iduga igiti niko igaragaza ubwambore bwayo, kandi ngo agafutu k'inkoko kerekwa n'umuyaga. Uko niko baco umugani murantunga. Rero uko niko vyifashe, nta muntu numwe ubatabazi. Rapport ni nyinshi, mwarumvise n'inama y'abakenguza amateka hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basanzwe biga ibijanye n'ikibazo ca Afrika n'ibibazo vyo muri Asia, bemeza neza ko amaraporo canke ama pretext, ndavuga ivyitwazo, bavuga ko cane imvugo yo kuja kuvugira abitwa ko ari abatutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda yimutse kaja kuvuga ko bavugira abanyamurenge. Vyose ivyo abo bantu ndavuga Smith na Mix basanzwe bakoze iyo komite, mwabonye Ariane Veras yagiye aritura canke yagiye arayaga nabo, bose barahakanye ko nta raporo nimwe ku buryo mpuzamahanga basanzwe bafise bwo gukoresha amaradare, kama rapport ama statistique n'ibindi vyegeranyo vyabo. Baremeza ko ntibarigera babona preuve nimwe igaragaza ko ari aba genocide y'abanyamurenge canke ngo ihohoterwa ry'ubwoko bumwe nkuko basanzwe babigira ko bavyifukisha, eka banabidandaza ko je nababwiye izi ni business, kandi harageze ko izino nyitwazo na zino mvugo zihagarara, kira gihugu cyose kigatungwa n'ivyaco. Uko niko vyifashe. Kavumu rero imigwano yaraye ari myinshi kandi n'amasasu yaharamukiye. Tuva ikavumu tuja mu Minembwe, abaraye canke abo bari bateramiye rino joro rya 21 buca riza ku munsi wa Mungu 22 baraye barumva ko
iminembwe haraye haracucumigwa imbwebwe za Sarambwe. Aha ni mu gihe ngo bari imbwebwe za Sarambwe zatezwa kagufa, zaratezwa kagufa kurya nyene ko imbwebwe mu buzima busanzwe zimeze, hanyuma zirasoboka ngo zigiye kunoba ayo magufa, ariko yari imitego idasanzwe ya Wazalendo FRDC n'abafatanya bikorwa babo, birangira bibananiye gusohoka aho babasanze, barabacucuma amasasu yabaye menshi, kwari ukugwana ico bita mufutu ufasha kugira barabe ko bohasohoka amahoro. Birangira baneshejwe basubira inyuma bamaramara, ariko ico bita bilan ntirasohoka neza na neza tumenye abahasize ubuzima, abahakomerekeye, ivyo bahatakarije, ivyafashwe n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye hari mu Minembwe. Turacacukumbura kandi haracari kare, umunsi uracafise inusu y'umunsi kugira turabe ko bwira tumenye amakuru neza na neza ido nido. Harabo twarondeye ku munsi wa Mungu, musanzwe mubizi benshi ko baja kwiyegereza Imana, ndavuga gusenga mu mashengero n'amahuriro agenda atandukanye yabihebeye Imana. Hari abo twako turarondera ariko vyagaragaye ko bari occupé, kumbure bagiye kwitabira ivyo bikorwa vyo guhimbaza Imana, nibagaruka ku murongo bakaduha amakuru twabajije amapreve neza na neza, turagaruka tubabwire vyifashe gute. Tuva rero ikavumu tugaruka hano hagufi y'u Burundi na Kongo, ni ahasanzwe hahurira ubuzima bw'igihugu c'u Burundi n'ubuzima bw'igihugu ca Kongo, ndavuga ku mupaka wa Gatumba Kavimvira, umupaka w'u Burundi na Kongo uciye ku rubibe rwa Gatumba. Biranugwanugwa ariko nta vyemeza turaronka ku ruhande rwa leta y'u Burundi, ariko ku ruhande rwa leta ya Kongo hari amakuru adateye ivyatsi kandi amakuru atarava kurume yemeza neza ko mu ndwiza uno musi twitake 22 bishoboka ko 28 canke muri iyi ndwi tugiye gutangura ejo ni kuwa mbere, aeroport umupaka nako murantunga wa Gatumba Kavimvira ngo ushobora kugurwa muri no ndwi dutanguye. Aha ngo nuko bagiye kuraba ibintu biriko birakogwa d'ordre technique, nuko nyene amakuru ava muri Kongo abishikiriza cane cane mu buyobozi bwa maire de la ville na de provincial ariwe Purusi, bwemeza neza ku ruhande rw'abakongomani ko umupaka wa Gatumba ugiye gusubira kugururwa, ariko ngo bariko baraheraheza neza imyiteguro yo kugira hazobe hariho security idasanzwe kubijanye n'urutonde rwa technique. Uko niko vyifashe. Ariana Veras inyuma yaho abasogosi eka intumwa z'inkotanyi kuva ku bana kushika ku basaza bamwambariye, bakamutuka, bakamwibasira, bakamwiharira, bagashaka kumukura gahuzu, we yagumye ahagaze nk'umugabo, nk'ingwanyikazi, aranesha uru rugamba kuko yamaze gutwara raporo iri minisiezma etabli, aranemeza neza ko yayishikanye mu nama nshinga mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika, irimwe amapreve agenda atandukanye, kuko nta muntu n'umwe atagera bisigurira, yagiye vyereka abantu cane cane na documentaire yakozwe aje hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, akaja mu burasirazuba bwa Kongo akivuganira n'aba victime, agashika ku matera agenda atandukanye n'ibindi vyinshi andi mapreve abatashimye kugaragaza kuri YouTube, ariko ngo ari muri raporo yahaye inama nshinga mateka kugira umuco ugaragare, ibintu vyo kuguma bacengana bigira ba Cristiano Ronaldo n'abandi benshi ku makorosi bihagarare. Uru nigo ruhagarara ruri mu mitima ya Paul Kagame na Olivier Duhungirehe. Hari n'andi makuru ariko aragaragaza ko Paul Kagame ariko aragira amarobinga adasanzwe mu kwiyegereza abagwiza tunga bagenda batandukanye, basanzwe ngo bafise ijambo mu ba republike n'aba demokrate hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika, ngo kugira barabe ko bomuvugira, ariko arashora ngo amafaranga menshi, atwara amafaranga menshi muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri abo bantu turaza kubagirira urutonde mu kindi kiganiro tubibamenyeshe neza na neza, ngo ariko arabashira amafaranga kugira barabe ko bomuvugira, bamuzimiriza umuriro kubijanye n'ibihano agiye gufatirwa canke n'ibindi yamaze gufatirwa, ariko bitaraja mu ngiro neza ngo abarundi n'abanyarwanda bibagaragarire neza na neza. Ariana Veras uko rero niko vyifashe, raporo yiwe ngo kabashikirije inama nshinga mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika. Hari ni ikindi cegeranyo chama societe agenda atandukanye, harimo n'agateka kazina muntu, bagaragaza ko Olivier Duhungirehe na Paul Kagame ngo bariko baragira ibintu bita threat, iterabwoba canke agasuzuguro ngo kubijanye n'amasezerano yasinwe itariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka warangiye 2025 mu maso ya Donald Trump. Abanabo nyene ngo bakaba bafise ibirego bagiye gushikiriza muri ino ndwi kanama k'abakenguza amateka basanzwe begwa n'ibibazo vya Afrika na Asia, eka ngo no mu biro muri presidence kwa Donald
Trump. Uko nivyo vyifashe. Amakuru yacu tuyarangirize Shabunda Batoba Kajungu. Batoba Kajungu amazina hari amarasazo bwa Kongo nababwiye ko angora gusoma, ariko ndibaza ko umuntu aba ahatahura canka hazi aca atahura hariho. Batoba Kajungu hari imigwano batazi ico yavuye ko na Mathilde Bar ngo Dalmereje et de Lourdes, ariko ngo ibi biri ntambamye ya mbere nini vyateje nuko habaye uruhagarara nkuko bisanzwe ko mudabitide umvisa amasasu, mutazi ico avuye ko, mutazi ni bande, ntimuzi ko arabasuma, ntimuzi ko ari FARDC, ntimuzi ko ari Wazalendo, ntimuzi ko ari iki, ariko icoco bazi coco nuko aba ari Wazalendo batanye mu mitwe na AFC M23. Batoba Kajungu hari amasasu menshi cyane, ariko bila y'ivyononekaye abafiriye ku rugamba canka bakomeretse ngo ntibiragaragara. Ikintu gihari ni psychose totale, abene gihugu biyugaraniye mu mazu, nta gusuma, nta kudandaza, nta guteka, nta kuja gusenga, nta movement nimwe ihari. Bararindira bareko vyotureha kugira bamenye ukungere batanga raporo ivyabaye nibiki, nyezina hapfuye bande, uruhande kurundi vyifashe gute. Uko niko bimeze Shabunda ahitwa Batoba Kajungu. Inyuma yaha turaza tubandanya tubatohoreza, tubakengurukira ko mudahengeshe nyakurikirana ibiganiro vya Fleury Podcast TV, kandi nta Fleury Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe. Mugira umunsi wa Mungu mwiza. Ciao ciao.